tanguye kubona plan gutangura gutegura mu gihe affaire Alvarez yo kwanga ico Barcelona yokora mu gihe Atletico yo nambara rikankure kura Alvarez canke mu gihe bo bisanze uburyo bw'ababuryo canke bagasanga priorité binziza umudefenseur by'umwataka bakabanza bakavyihoza ngo baraje kudusahura Pedro ariko we siwe wundi bujya yawo buge barazimbutse Joao Pedro aguzwe 65 millions buriya mu mwaka wese bagikombe cizi si bamwe kandi deja bon usivye ko yatanze iyo message kuva cinjira muri Chelsea nk'umukinyi mwiza mugabo kandi Barcelona cyo ya press yani profile yiwe ashobora gukina nka nimero 10 ashobora gukina nka nimero 9 vuze ngo Cariti Alvarez afise yo guparticipa mu rukino ni nayo umugabo witwa Joao Pedro agize gute afise baido yantu binatandukaniye buriya ku ma centre imipira y'umutwe Pedro Poro yitsinda cyane gusumba ko Alvarez yitsinda ariko Alvarez anatere ubwo amaze kugira niko navuga uburyo Pedro we yotsinda ku mutwe Alvarez baravuze Pedro Poro wa ni yo Pedro araburyo amazina abavanga yo Pedro barazi uburyo kugira ngo nze menye gutandukanya kuvuga yo Pedro na Pedro Neto muri Chelsea bose ni ba Pedro ya rero nagaruka kuri quality baba bakeneyemo nabakinyi bose baparticipa mu rukino ko muravyuka ko Joao Pedro yasohotse muri equipe ya Brighton hari gihe akina nka nimero 10 akindi nyuma ya Dani Welbeck Welbeck ko ari umusazi yo batangure rimwe wakaba ari ku 10 Welbeck ku 9 ariko Welbeck asohotse bakinziza umudisi nta buena note hama umugabo witwa Joao Pedro agacakina nimero 9 mugabo ico bamukundira gusa nuko ashobora guparticipa mu rukino by the way hari nigi ashobora gukina nko mu winga bizikarte zose wana muri Alvarez ariko igitandukanye nuko Alvarez c'est un joueur de classe mondiale ku rugero rurenze rwa Joao Pedro Janqueira Jesus kuno munsi attention Barcelona hari uburyo hari opportunity zo kuronka ibitsindo bataronka kubera ko badafise umukino munsi ari form ipira imiterekano nk'amakufa kuno munsi Alvarez ateye ubwoba sinibaza ko kufura zitatu zine muri match Yobura mu gitsindo wopfa kubura igitsindo vice Julian Alvarez ikindi yo maturité iyo rage yo gutsinda nuko kuntu yumva kuno munsi ari kuyindi monde ariko iyo pressure yo kumva ngo Atletico ni kirama Real mivyo nifuza kandi nk'ubu je nanje ndi Atletico kure kuri Alvarez akigira nko muri Barcelona je ngacaniza nka Joao Pedro akaca bari we je nzana gusubirira umugabo witwa Alvarez yo bari sawa kuno munsi bigaragara ko kuva mukwe muri Man City akaza kwa Atletico Madrid vyanga bikunda ari byo bahaye kuri tapis vert ariko kandi nubwo collective matagikombe bariko baratwara ariko twibuke ko Barcelona igomba kumugura amahera vyanga bikunda asumbayo we yamuguze bamukura muri equipe ya Man City kuri munsi n'imibiri biravuga ko atari munsi ya 7 million harinyo mugabo kandi kugira alternative ya Joao Pedro naho nyene itsoke kuko Joao Pedro ashobora kuba nabatangwe kuba kwiyo pressure yo kumva ngo ndonse offer ya Barcelona eske no guma mwino equipe ya Chelsea bigaragara ko ata projet setinze neza yari sinibaza kumusibla nka alternative canke plan B ge wababuze Alvarez ni sawa kuko karite zabo zirafisana zihuri kenshi mazino transfer twisanga umugutari capable yo Pedro de umunya Brazil bako yo basanzeho Rafinha mugenzi we hari nyene yakazaguna na Vini hari muri Real Madrid bizona ko hari uburyo nawe nyene iyo entourage yo klima yo mworohera no kuyintegra muri ntuzenye no musore nemeza ko yabuze projet ryoshe ya equipe bakina umupira je navuze ko Urazi nk'uyu musore muteretse mu minwe y'umugabo azwi izina nka Luis Enrique à l'absence ya Dembele ari hano ico bafana Gonzalo Ramos ari ampe mechanique regana nabonye Gonzalo Ramos nawe nyene muri Paris Saint-Germain mu wasohoka yateza gusohoka ko Gonzalo kuko nta kindi asanga gizotuma ba muri Paris Gonzalo Ramos atari kwita umusuper sub mu buryo buri eternel kuko umugabo yitwa Luis Enrique udafise iyo nguvu yo guparticipa mu rukino kitwa mu bitere gusa bisanzwe ata indi apport extra yo guparticipa mu rukino tanga arakurojeta ko Gonzalo Ramos ugendura be hagati yo gukina umupira no gutsinda biri imbere cyane gusumba gukina umupira boje nako ndavuga rero bwana Hazard burya nako bati iyo twisanze kuri kwisoko muri mercato umugwi wifuza abakinyi bazimvye mugabo utari capable canke ugasanga kenshi ngunda kuyakaronka ni transfer ya Neymar Junior aja va muri Barca aja muri equipe ya Paris Saint-Germain Brazil ko Barcelona mushize ko clause ya 220 millions kiriya gerega abantu barumva ko 220 millions ari menshi meme ariko menya ko Paris wewe hageze aho iravuga toke wifuza kuza muri projet yacu uri Neymar Junior shiramo kuguru nawe
hari uburyo rero kenshi jewe iyo ndi kwevariwa possibilité y'uburyo umukinnyi ashobora guhindura ekipe ava mu ekipe aja mu yindi cyane kuri abakinnyi bakomeye baba bazimvye ugasanga bifuzwa n'imigubo nango nivyo amahera barafise ni uburyo tubazi niba ari capable yo gutanga amafaranga cyangwa se bari mu bukene nago bafise possibilité zo gutanga amafaranga kenshi rero nkunda kuca amagara kintu bitwa suhe y'umukinnyi icifuzo cy'umukinnyi jemba mbona Joao Pedro se kwanga kugupushinga ugiraze jemba mbona ko yo Alvarez ahubwo yo pushinga gusumba nako yo Pedro yo pushinga kuja muri Barca gusumba ko yo Alvarez yo pushinga ngira ngo aje kwande kwa Barcelona muri Atletico de Madrid bien sûr byo bivana na profile y'umukinnyi kuko ya Alvarez yuko yo pushinga arapushinga mugaba kubwira ngo magaranti n'ubundi yo kwitwa ko ngumana profile anje kandi n'ikindi naco en plus je uno musi uri Alvarez urondegwa nizo za Arsenal za Paris Saint-Germain ni gute wumva ko sacrifice byose ku bwa Barcelona jero abwo rero jamba mbona mengo niba Barcelona yo bigiye kwisoko peut-être c'est vrai quoi c'est ajya ko c'est un gikombe yatwaye champion yagiye Premier League na Ligue des Champions iriya saison bagize arabifise ya saison bagize tebro bari kumwe nabo fatare nko kwa Atletico yavuye muri Liverpool muri Ligue des Champions muri final agatahukana nawe yotsindirwa muri final nawe ashobora gutahukana reka dufate mfashe profile y'umukinnyi wallahi biragoye ko Julian Alvarez apushinga akemera guha imishahara n'ibindi abwira ati nje kwa Barcelona jewe jese tanviyo kubakinira kuko ndafise ivyo muzoma shobora kutanegosiye umushahara uri extra mugaba agomba guhembwa nk'umustar n'abakinyi babiri wotunga bahembwa neza Alvarez ugomba kumushakira hejuru ya 10 bisobanura rero ngo mugaba miliyoni gusa iyo profile Alvarez yo kwinjirana siyo yo Pedro kwinjirana kandi umunsi mweme yo Pedro afise impamvu nyinshi zo gupushinga kwa Chelsea aravye projet yakajagari arimo projet atastabilité y'abamenyereza projet yuzuye mvago yujemo abakinyi beza mugabo nitwo bahabwa twosanga Barcelona kiye gupushinga kuri Pedro abo jemba muntu mengo mugiye ibonye ko bidakunda ivya Alvarez ko bidakuriza miliyoni 150 basaba batozironga jemba mbona nimba uno munsi nibyo Chelsea iravuga ngo pas moins de 120 millions mugabo kuri Pedro hariho kunegosia kuri Chelsea nimba nizi mvago nizi gahunda zo zo kongera ko abakinyi uno munsi Chelsea kwifuza Firmino Lopez mugabo arikiri muri ikintu gikomeye abantu badakwiye no kwirengagiza nuko muri equipe ya Barcelona Real Madrid cyane izindi no munsi monde ziriko zirabamo business ntigira isigara inyuma mubanza mwibuke ko Barcelona hari ibyo ishobora kuganya financièrement yasinjije Alvarez itoganya yasinyishije yo Pedro nubwo financièrement cyangwa kubera ko iyo envie yo gupushinga kugira zo twoyisanga muri Joao Pedro gusumba kuyisanga muri Alvarez ariko ubanza wibuke nabo bashobora kuganya kuri tapi vert ibyo boganya birenze iyo bafise Alvarez gusumba uko bafise Pedro ikindi financièrement uburyo mayo canke abagura amasanamu boyagura kuri Alvarez siko boyagura kuri Joao Pedro ko wibuke Alvarez ni champion du monde ni champion d'Europe ni champion d'Amérique aho yaciye hose ni champion ni izina rikomeye rero iyo urinze unabaza ko profile yavanye kwa City yarogumanse nk'inshuro cyane kuri profile no musafise kwa super sub kandi uno musi agomba uno musi no super sub ubona ngo Pep Guardiola inyuma kwa musohoye benshi baramuvuga nivyo winjije harandi mugabo hari uburyo nimba mvango bitari gukunda nimba vyari gukunda hari uburyo ari kumugumana uyu mukinyi no mukiyakobe uravye ivyo yatanga asubiriye kwa harandi bagabo ati no mwanya sinobona harandi bikindi hari nigi yakina nk'umuhinga bagakina ugasanga we yahengeswe mugabo arabona ko bidakunda rero niba nariko naza ngavuga ngo munibuke ko Alvarez araja mu gikombe c'isi cette fois afise profil itandukanye niyo bagitwaye afise ko kiriya urabona ko ya profise avec ama blessure wabona ko bapushinga kugira ngo Rotaro mugabo yagiye afise imvune niki birangira Alvarez kamutwaye ikibanza mugabo no muzi ari probability ko bashobora kuzokinana ariko kandi ariyo na probability yuko cette fois tugomba kurondera exploit y'umukinya ya Argentine muri Alvarez gusumba kubera ko inguvu Messi yarafise kijagi sizafise bivuze ngo kuri Barcelona nico gituma ibintu vya Joao Pedro byiswe alternative canke plan B ino faut pas kulasha dossier nk'ingo no kuronsa uwundi ngo yovyorosha niki kuko hari na pressure Alvarez yo kwishaka kumva ngo je na Barcelona Barcelona equipe nkuru je sinkwiye kuri Barcelona twara Ligue des Champions gusumbuko nka Pedro uno musi yoza banza kuvuga ngo no kwambara imari ya Barcelona nisanze muri Barcelona reka nkomvenke
bwo Alvarez aje atagomba no gukonvenka buri wese ari konvenki ko Alvarez ni muri beza isi y'umupira w'amaguru igize gute uno munsi tunze cyane ariko je ngunze icimviro ca Barcelona kuko bigaragara ngo Alvarez nivyo ni mwiza kugira plan B ni sawa gusinga kuza ariko mugabo mwibuke ca kintu bagwana naco cijanye n'ibijanye na Masralia nigeze kwa neramira hariya ku Pedro hembwa make nigeze kwa Masralia kubera ko Masralia kwa Barcelona igumi konta ariko banza wibuke ko erega hari n'amakuru avugwa ko bivuze ngo Barcelona ikoze neza akirikara ahubwo gutangura kubitegura meme ahubwo no gushobora gushira pressure no kuri Alvarez urabizi ko muri Barcelona bagurishije kugira ngo nimba Barcelona ikirana dajewe nivyo ndamusumba Alvarez nako witwa Pedro ariko mugabo nashe ngomba gushiramo ikirengo kugira ngo ino dusikunde ariko banza wibuke ko amafaranga Robert Lewandowski ahembwe umugabo yitwa Alvarez yahembwe oya Barcelona bivuga ko wana ko cagiye bagurisha urazi ko bagurishije zia plus VIP haro miliyoni 80 bataraba bivanye n'uburyo ikibuga kitaratungana neza cyane erega kandi kuri masse salariale yabo biravugwa ko buriya uko ugenda urinza amafaranga kijya kinogo uko ugenda urakivamo biravugwa ko ino sezo ya 26 27 bashaka kuongereza ko 50 miliyoni za plafond salariale mugabo biravugwa ko ngo kugira ngo nimba bahora bahemba dufate miliyoni 500 uno mwaka zikaba ari 550 nubwo bitaraba official biravugwa rero ngo kure ko Barcelona ngo uri gutegura kuko iyo report yaravuze ko azo mwari noci azo kwinjiza umukinya komeye mu star imvaga izina rikomeye muri pereza Barcelona mugabo bivuga ko Barcelona ngo iri kirategura uburyo abo bakinyi bazokwinjiza kuko bazobasaba imishahara ngo bidakwiye ibintu bijanye no kurondera kuja kuri regre insiri ngo ahubwo babona ngo iki kintu cyo gusora abakinyi canke se kugabanya imishahara abakinyi kizofasha noneho kuja ku isoko atabwo babafise bisobanura ngo rero dushaka kubona mercato iri kuko si Pedro wenyene na nuno mugabo muri Galatasaray umunya Nigeria Victor Osimhen nawe nyine ari muri alternative mu gihe bobura deja erega voir aho ikibazo cyo kugaruka kuri regle ya NCR kigeze kuko umwanya n'umwanya bikunze bakagaruka canke processes ikabigeze ku bice bisumba ivyo namusi bariko naho nyine barakoye kuko hari vyiyongera muyo bategerezwa kugira gute muyo bategerezwa guhemba bakinyi yara abantu bariko barumenga dossier ya Joao Pedro nayo ishobora kutagorana mugabo nayo irashobora kugorana bivuye kuri eta Barcelona izo birimo financièrement kuko uno musi n'umukinya afise contrat kugeza 2033 ari kumwe na Chelsea kandi uno musi ugiye kuraba ivyo yahaye Chelsea nubwo Chelsea Real matachiri kiraganya mugabo n'umukinyi yimurikiye canke yamurikiwe n'ico Chelsea ibero byo ni vyiza n'umukinyi adasiba gutsinda ari mu kibuga umukinyi adasiba guparticipa mu rukino adasiba kuboneka iyo Chelsea kirakina buri wese akavuga ngo nimba ari abakinyi bari ngaha mugabo bo kwisanga mu gikomeye bakaba precipite kuronderega umwanya yo Pedro arimo kuri munsi nkoko tuvuga nanabwira Landry ku munsi weje tuko turagana namubwira ati erega nkuno munsi profile nka Pedro Neto afise kwa Chelsea niyo profile Rafinha afise kwa Barcelona sivye ko bitandukanye kuri contribution bagize mu itsindo sino bose n'abakinyi baguzwe ari ba nimero 7 migwi yabo bakinira buryo cyane ariko no munsi bahengetswe ubamfu kandi bafatije bivanye na maturité yabo niyo envie yo kwitangira equipe gusumba kumva ngo binjiye arabastar rero ifo essayer kubashoboka n'abandi bagiye batandukanye ariko abuze Alvarez ukazanjeho Pedro jo bari sawa ariko profile zabo je ndabona ko amatieri rero y'ukuntu winjije umwe paraporo y'uwundi pressure bokwisha ko muri ya dossier yo kuvuga ngo on doit gagner la Ligue des Champions quoi qu'il en soit sizimwe ariko mugabo Pedro Africa je no mubona nk'ugwe Pedro Africa mugabo bitwa Dekari mu kazi bikorera ko aticaye uburyo aza mushimiye ko akora akazi oya barashaka ko baramushimiye ko iriya posta ifisa ari no muri administration yabo sino kari akazi gakomeye gashobora gukorwa na rapporta gusumba Deko erega ni kuriya kuntu witoza ukavuga bari muri staff yanje nabo wagutoye ubundi staff yawe ntugomba kumwekana ukuru bifuza umukinyi ukumva alternative zisa nk'izihuye sinaza kora akazi karapota gusumba kadeko urazi gituma je mvuga kara rapporta na rapporta ku ruhande rwa Portugal financier ma equipe ariko kandi ni nakazi gakomeye ko mugabo skwizi ya Afrique wa transform umukinyi kubigihangange mugabo ikintu rero cyo kuvuga ngo uri kwifuza Alvarez Barcelona isemo alternative kwa Pedro kwa Van de Ven kwa Romero kwa Pedro Poro bibona ko uyu mugabo bita Deco harakazi nawe nyine ariko arakora gakomeye erega Deco banye neza na Jorge Mendes kandi Mendes no musi numu agent akomeye cyane cyane abo bagabo b'anya Portugal ukongera ko nabonye Mendes agomba pusa kunuzenya kuyinjira ryanuze
rya Bernardo Silva muri Barca nawe kandi ngo hari uburyo ngo Bernardo Silva ngo yokwemera kuba umudubiri wa Pedro. Oya ibi bintu nibabyiza ico kibanza nibareke gutuma kuri Barcelona ngo ibuze Alvarez ishobora kwiga uburyo yo kwinjiza umusore muto wa equipe ya Chelsea witwa Joao Pedro. Uyu ni umusatirizi usatirira equipe ya Chelsea de Bruges.